Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yosefu yagendeye se wiwe Yakobo igihe yaragwaye cane. Yosefu yagiye kuraba se ajanye n'abana biwe bompi aribo Manase hamwe na Efurayimu. Yakobo yumvise umwana wiwe Yosefu kwaje kumuraba, yarinanase yicara ku buriri bwiwe maze aganira na Yosefu. Yakobo abarira Yosefu ati, Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi ho mu gihugu c'i Kanani irampezagira. Yakobo yari amaze imyaka 17 muri Egiputa, akaba yari amaze imyaka 147 y'amavuka. N'umutama ari ku mviro. None arinanase yicara ku buriri kugira ngo aganire n'umuhungu wiwe. Yaciye yibuka aho Imana yamwiyerekeye iruzi, acabwira Yosefu ati, Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi mu gihugu c'i Kanani irampezagira. Ubu Yakobo yaramaze gukura mu kwizera Imana, ntiyirata ibyo yoba yaramaze, ariko arata ibyo Imana yamukoreye n'ibyo yavuganye nawe. Yakobo yahavuye ahezagira abahungu ba Yosefu aribo Manase hamwe na Efurayimu, mbere abavukanisha na base wabo. Abwira Yosefu ati, none abahungu bawe bompi wavyaye n'abanje, abo wavyariye ino mu gihugu ca Egiputa ntarazi yuri. Efurayimu na Manase babaye abanje, mbere babaye kimwe na Reyubeni na Simeyoni. Nihagira abandi bantu vyara hanyuma bazoba bawe, maze mwiragwa ryabo bazoja mu gishingo c'abakuru babo. Abo buzukuru babiri ba Yakobo aribo bahungu ba Yosefu, umwe wese azocika umuryango. Abo nibo baciye bakwiza imiryango 12 y'Abisirayeli, kuko umuryango wa Lewi na Yosefu utayiharuwemwo. Uno musi tugeze ku kindi gihimba kidasanzwe, aho tubona neza bwa buriri umutama Yakobo yapfiriyeko. Tubiraba mu gihimba ca 49 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 22. Mu gihimba giheze twabonye umutama Yakobo ari ku buriri yapfiriyeko, ariko tukamubona yinanase akicara agahezagira abahungu ba Yosefu. Ico kiganiro giheze haciye haza ba bandi bahungu biwe bose uko ari 12 baramukikiza. Yari afise ijambo abwira umwe wese ryo kumusezera. Yaciye rero atangurira ku mfura yiwe maze arabahetura bose. Ikintu umuntu avugiye ku musego ariko aracikana kiba ari ikintu gihambaye cyane, kuko mu bisanzwe yari umuntu yarangwa no kuvuga ukuri, arakuvuga naho yoba ari ku musego. Ijambo ryo ku musego wa Yakobo rero ryari ijambo rikomeye igihe yari ku mviro, kuko bwabaye ubuhanuzi. Aho niho havuzwe ibizoshikira b'abahungu bose uko ari 12 bamaze kuba imiryango 12. Noneho ibyabaye ubuhanuzi ico gihe byahavuye bibi by'ukuri, vyandikwa mu bindi nk'uko abanyabwenge bo mw'isi bagenda begeranya inkuru z'ivyabaye. Aha tuharonkera kandi akandi karyo ko kubona ukuntu kwizera kwa Yakobo kwari kwarakuze. Yavuze abwira abahungu biwe aribo bari bagiye kuzoba imiryango 12 y'ihanga rya Isirayeli ko bategereza kuzoba mu gihugu c'i Kanani. Ukwizera gukomeye cyane nuko Yakobo yagaragaje. Mwibuke yuko abanyakanani ico gihe
bari muri ico gihugu, nayo umuryango wa Yakobo wose wari wibereye muri Egiputa widibamiye. Yakobo abarira abahungu biwe ibizobabako ari ku mviro. None yababwiye ngo iki? Reka tuvyumve. Umurongo wa mbere muri iki gihimba ca 49 uvuga ngo Yakobo ahamagaza abana biwe arababarira ati, nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobabako mu minsi izoza. Hano hari ijambo rihambaye kandi no muri Bibiliya rivugwa kenshi, ni iri jambo ngo mu minsi ya nyuma, mu minsi izoza. Iminsi ya nyuma y'ihanga rya Isirayeli izoba itandukanye n'iminsi ya nyuma y'ishengero. Aho rero dutegerezwa kubitandukanya neza. Ubu uwo mutama Yakobo avuga iminsi ya nyuma y'ihanga rya Isirayeli, ibizoba kuri ya miryango 12 izoba yavuye kuri ba bahungu ba Yakobo, ikazohava icika ihanga rikomeye. Ibimaze kwandikwa muri iki gihe vyerekana ubuhanuzi bw'ihanga rya Isirayeli. Ibimaze kwandikwa muri iki gihe vyerekana ubuhanuzi bw'ihanga rya Isirayeli bwaramaze gushitswa, kandi niko biri. Ikirengeje ko turazi ko Imana yagize ikivuga ku muryango umwe wose wo muri iyo miryango 12. Ubwo rero si ubuhanuzi bwa Isirayeli gusa bukivugwa, mbere n'ubwerekeye umuryango umwe wose bwarashikijwe. Mugenzi, inshuti yanje uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, aha ucubona yuko ijambo ry'Imana atari ikintu kiba giturumbuka. Muri iki gihimba rero turabona ubuhanuzi bw'ibizoba kuri umwe wese muri ya miryango y'Abisirayeli mu minsi ya nyuma. Bimwe bimwe byaramaze kuboneka, ibindi navyo turacabirindiriye. Tugarutse kuri wa mutama Yakobo rero, yiyicariye ku buriri bwiwe, yari yishimikije inkoni yiwe, nk'uko tubibona mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 11 umurongo wa 21. Mu vy'ukuri Yakobo aho yari yaciye hose yaguma aboneka nk'umuntu ari mu ngendo, yama ariko aragira urugendo, kandi yaguma agomba kugenda. Urupfu rushitse mu gihe yari afise irindi sango yari yaratanze. Aha naho nyene yari mu kugenda, avuga ati nzogenda ninaba nkiriho. Ubu rero aciye asanga bidashoboka ko yoguma agenda, kuko yishimikije inkoni, nta handi ari bushobore kuja. Turabe rero ubuhanuzi uko bwagiye buravugwa. Turabe ubwavuzwe kuri Reyubeni ku murongo wa 3 n'uwa 4. Reyubeni, uri imfura yanje, inkomezi zanje n'ubuto bwanje, n'imbuto yanje ya mbere yo mu gihe c'inkomezi zanje. Warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha. Nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye uhambaye kuruta abandi, kuko wasambanije umugore wanje ugahumanya uburiri bwanje, mbere wuriye uja mu bwugamo bwanje. Abo bahizi bavugwa muri Bibiliya barubahiriza ivy'ukuronda akoko n'imiryango, bari bazi itendera nkasi. Reyubeni eze nk'amazi asuriranya. Eka na Yakobo mu myaka yiwe ya mbere yaranzwe no gusuriranya. Yabwiye Reyubeni ati ntukibaye akarenzo. Erega niko vyabaye, nta na kimwe yigeze abamwo uwa mbere. Abantu benshi uyu munsi niko bameze, usanga babumbwa n'ibyo bagezemwo gusa, ntibipfuze kuba mu ba mbere. Abo rero nta n'ukwigora kugira ngo babe mu ba mbere. Ibya Reyubeni rero nta wo bihagararako cane, kuko ntaco bimaze kinini. Ivyandikwa vyinshi n'ibikino vyo mw'isi birimwo inkuru nyinshi ataco zimaze. Imana nayo ntigomba ko twohagarara ku vyaha vy'abantu no ku nkuru ataco zimaze. Niho Imana idutegeka kwiyumvira ivyiza iti, nk'uko tubibona mu ikete Pawulo yandikiye abi Filipi igihimba ca 4 umurongo w'8, havuga ngo ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose,
iby'ukubahwa byose, ibigororotse byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho ugushimwa, aba ari byo mwiyumvira. Ariko rero Imana irerekana ibyaha by'abantu kugira ngo tumenye umwana w'umuntu ingene ameze. Ubu naho turabe ubuhanuzi kuri Simeyoni na Lewi. Tubibuke yuko abo bahungu babiri bari basanzwe basangiye nyina ari we Leya, bakaba bavugwa bafatiwe hamwe. Ku murongo wa 5 haravuga ngo Simeyoni na Lewi baravukana, ibigwanisho byabo ni ibyicanyi bakoresha ku manyama. Muribuka ingene bagiye kwica abantu bo mu gisagara ca Salemu cabamwo Shekemu, bakica abo bantu bose kubera umuntu umwe yasambanije mushiki wabo Dina, kandi bagacagagura ibitsi by'inka. Yakobo aributsa ngaha ko bakoze ishano kugira ubwicanyi muri ico gisagara. Ku murongo wa 6 n'uw'indwi avuga ngo mushaha wanje ntukaje mu nzira zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko ishavu ryabo ryabateye kwica abantu, bagatema n'ibitsi by'inka kugira ngo bimare ishavu. Ishavu ryabo rirakavumwa kuko ari ryinshi, n'uburakari bwabo kuko ari ubw'agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu ba Yakobo, mbashwiragirize mu Bisirayeli. Kuri Lewi naho habonetse ubuntu bw'Imana butangaje. Abiwe bashwiragirijwe mu Bisirayeli, ariko bagiye bagizwe umuryango w'abaherezi. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye umwicanyi nka Lewi agirirwa imbabazi, akaba umukuru w'umuryango w'abaherezi. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye tuba mu bwami bw'abaherezi, n'ukuntu turi abanyabyaha. Uyu munsi abizera bose n'abaherezi. Muri bo hari abihannye bahora ari imboregwa, abandi barabamaraya, abasambanyi karuhariwe, abasambanyi bakomeye, n'abahora ari abicanyi n'izindi nkozi z'ikibi z'uburyo butandukanye. Ariko abo bose bahindutse abaherezi kubw'ubuntu bw'Imana, kandi ni benshi cyane. Imana ishimwe. Muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na ba sogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke inzahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini, nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Tubisoma mu ikete Petero yanditse rya mbere, igihimba ca mbere, umurongo wa 18 n'uwa 19. Kandi muri iryo kete nyene mu gihimba ca kabiri umurongo wa 5 haravuga ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu, bishimwa n'Imana ku bwa Kristo. Aho havugwa abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Reyubeni yataye ikibanza ca mbere, Simeyoni na Lewi baragita. Nta mwami azova muri iyo miryango. Hari uwundi muhungu nawe nyene yabaye umunyabyaha. Reka turabe imigisha yahawe kubw'ubuntu bw'Imana. Turabe ubuhanuzi bwo kuri Yuda. Umurongo w'8 uvuga ngo weho Yuda, abo muvukana bazogushima, ukuboko kwawe kuzogwa mu gahogo k'abasi bawe, bene so bazokwikubita imbere. Yakobo ariko aravuga kuri Yuda.
kubera iki none bazomwikubita imbere? Kubera yuko umwami wacu Yesu Kristo yahavuye yamuka mu muryango wa Yuda, kandi uwo Yesu niwe bose bazokwikubita imbere. Imana nihabwa icubahiro. Umurongo w'icenda nawo uravuga ngo, Yuda ni kibuguru c'intambwe, uraduze mwana wanje uvuye mu ruhigi, arunamye abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore, ninde azokubahuka kuyikoma? Ubu buhanuzi burahambaye cyane mu ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 10 haravuga ngo, inkoni y'ubwami ntizova kuri Yuda, intahe yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe, nyeneyo ataraza. Uwo niwe amahanga azokumvira, kugeza aho Shiro azozira. Shiro akaba ari Segaba. Mu buhanuzi bwinshi buri muri Bibiliya, ubwo buri mu bwa mbere bukomeye. Tumaze kubwirwa yuko hazoba uruvyaro rw'umugore, ubwo nibwo buhanuzi bwa mbere bwatanguye kuvugwa kuri Kristo. Mu itanguriro igihimba ca 3 umurongo wa 15 tubona ngo, nzoshira inyankane hagati yawe n'uwo mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinziri. Uruvyaro rw'uwo mugore ruzomena inzoka umutwe, nibwo ruzotsinda. Ubwo buhanuzi bwa mbere bwari mu itanguriro. Ubwo ruvyaro rwasubiye kwemererwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. None rusubiye kwemererwa Yuda, ngo azova mu muryango wa Yuda. Kandi ijambo Shiro risobanurwa ngo kuruhuka. Kristo niwe azozana ukuruhuka. Ibuka Kristo akiri mu isi yabanje kwihoza abamushibuye, abwira abaciye bugufi ati, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Niko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 11 umurongo wa 28. Uwo niwe Shiro yari yabonetse. Kristo ntiyari Shiro gusa, ahubwo kandi niwe yafashe icumu ry'ubugabe. Icumu ry'ubugabe ryari mu biganza vyiwe, bimwe vyatobozwe imisumari. Muri iki gihimba ku murongo wa 24 agace kawo kanyuma dusoma ngo, umwungere azova ku Mana, ibuye rya Isirayeli. Uwo Shiro rero nibuye kandi n'umwungere. Mu gitabu cyo guharura igihimba ca 24 umurongo wa 17 hari ubuhanuzi bwerekeye inyenyeri. Ibaze isiguro zose zihabwa ukuza k'uwo Kristo. N'uruvyaro rwemerewe umugore n'ababakuru ba ya miryango. Ni Shiro atanga kuruhuka. N'umwami afise icumu ry'ubugabe. N'umwungere yatanze ubugingo bwiwe. N'umwungere mukuru agiye kuza. Nibuye abubatsi bagaye, ariko ryahindutse irigumye ifuruka. Ni inyenyeri yo mu mutwenzi, ikayanganira ishengero ryiwe. Haleluya. Ubwo nirwo ruvyaro rwava kuri Adamu rukagera kuri Seti. Abeli amaze kwicwa, rwaciye kuri Seti ruca kuri Nowa, rugera no kuri Shemu na Aburahamu, Isaka na Yakobo, none ruciye kuri Yuda. Mwene data nshuti yanje, umenye yuko Imana ivyo ikora vyose ibifise intumbero nziza yateguye. Ivyo birahambaye kuri wewe na jewe. Umurongo wa 11 n'uwa 12 ivuga ngo, azirutse inyana yiwe y'indogoba ku muzabibu n'umutavu w'indogoba, awuziritse ku muzabibu wiwe w'indobanurwa. Amesuza impuzu ziwe umuvinyu, imyambaro yiwe ayimesuza umutobe utukura w'inzabibu. Amaso yiwe atukujwe n'umuvinyu, amenyo yiwe yejejwe derere n'amata. Aho havugwa Kristo umwe yashikiye Yerusalemu yicaye ku nyana y'indogoba. Uwitanze ari umwami, Mesiya, umucunguzi. Amesuza impuzu ziwe umuvinyu. Uwo muvinyu n'amaraso yiwe, ariko ahazogarukira azoba yambaye imyambaro itukura. Harabazwa ikibazo ngo, ni iki gitumye impuzu zawe ziba gatuku n'imyambaro yawe igasa n'iyuganisha ibirenge umuvinyu mu bwato?
niko Yesaya bivuga mu gihimba ca 63 umurongo wa 2. Ico gihe ntazoba amaraso yiwe, azoba ari amaraso y'abasi biwe. Ivyo bisigura igihe Kristo azogaruka ko hazoba uguca imanza. Ubwo buhanuzi rero bwahawe Yuda ni bumwe mu buhanuzi bukomeye cyane bwo muri Bibiliya. Turabe ubu naho ubuhanuzi bwo kuri Zebuloni. Turavye ku murongo wa 13, Zebuloni azoba kw'isesero ry'ikiyaga, iwabo hazoba kw'isesero aho amato ashikira, azohana urubibe ni Sidoni. Umuryango wa Zebuloni waba ku nkengera y'ikiyaga mu ruhande rwo mu buraruko bw'igihugu. Turabe ubu naho ubuhanuzi bwo kuri Isakari. Ku murongo wa 14 n'uwa 15 havuga ngo Isakari ni indogoba y'inyenkomezi, ahinduka umushumba wo gushingwa ibikorwa by'agahahazo. Isakari nawe nyene yaba mu ruhande rwo mu buraruko bw'igihugu. Abisirayeli nibo bakoze ibikorwa byinshi byo gutunga igihugu. Abo barabakozi cyane. Muri iki gihe twumva byinshi byerekeye abantu usanga ari benshi ariko bihoreye. N'abantu basanzwe nkanje nawe. Abo sibo baboneka ku mateleviziyo. Abantu twita abategetsi, abo twovuga ngo ntibasanzwe, nibo berekanwa ku mateleviziyo nk'abantu bakomeye cyane. Abantu bagerageza kutwumvisha yuko abari bo bahambaye. Ariko ico nokubwira nshuti yanje, nuko abo atari bo bateza imbere igihugu. Imiryango mito mito nk'uwa Isakari n'uwa Zebuloni dukengera niyo yateje imbere igihugu ca Isirayeli igihe bashika mu gihugu c'isezerano. Turabe ubuhanuzi nabwo bwo kuri Dani. Kuva ku murongo wa 16 kugeza kwa 18 havugwa ngo Dani azocira imanza abantu biwe nk'umwe wo mu miryango y'Abisirayeli. Dani azoba inzoka mu nzira, azoba imvuvyi ku kayira, ikomora ifarasi ku binono, bigatuma uwuyigenderako akoroka akagwa agaramye. Ewe Uhoraho, niteze agakiza kawe. Umuryango wa Dani rero uzoba ukeneye agakiza kava ku Mana, kuko uzoba umwe mu miryango y'abagarariji. Tuzogenda tubibona uko dushishikara mu ijambo ry'Imana. Turabe naho ubuhanuzi bwavuzwe kuri Gadi. Umurongo wa 19 haravuga ngo Gadi azotegwa n'igitero, ariko nawe azogihindukirira gice ibitsi. Umuryango wa Gadi niwo wundi wagerereye mu ruhande rwo mu buraruko bw'igihugu. Mu bisanzwe umuryango wa Gadi wari mu buraruko hirya y'iyindi yose ahantu hahereza. Nico gituma iyo bavuga uburebure bwose bw'igihugu ca Isirayeli bavuga bati kuva Dani kugeza i Berisheba. Turabe naho ubuhanuzi bwo kuri Asheri na Nafutali. Nkuko tubisoma ku murongo wa 20 n'uwa 21 haravuga ngo kuri Asheri hazova ibyo kurya biryoshe, azotanga ibyo kurya vyiza bikwiye abami. Nafutali ni ishashi y'impongo irekuwe, avuga amajambo meza. Nivyo nyene vyavuzwe na Yakobo vyahavuye bishika uko nyene. Uwogomba gushakashaka kugira ngo amenye ivyo yokwandika kuri ubwo buhanuzi yohamenyera vyinshi. Abantu bose tugenda tubona muri Bibiliya bava muri ijya miryango y'Abisirayeli. Ubuhanuzi bwavuzwe kuri Yosefu, none bwobwo bwavuze iki?
umurongo wa 22 uravuga ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cama cane, ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko, amashami yaryo arengera uruzitiro rw'amabuye. Yosefu murabizi yuko yavuye i Kanani akaja muri Egiputa, aho hose aguma ashingira intaha Imana. Abahungu biwe Efurayimu na Manase bashizwe mu ntara yahavuye iba iyitwa Samariya, cari igihugu c'abakuru mu gihe ca Kristo, n'ahantu havugiwe ubutumwa bwiza bwinshi, kandi umwami wacu Yesu Kristo nawe nyene yarahavugiye vyinshi. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 4 turabona ubutumwa bwabwiwe abantu b'i Samariya, uhereye kuri wa mugore yari yagiye kuvoma. Nshuti yanje mukundwa, ico Imana ivuze cyose gitegerezwa kuzoshika, n'ico yakuvuze ko kizoshika. Ariko kandi yaravuze ko Yesu Kristo azoza agarutse gutora ishengero. Ico naco nico twiteze kandi dukwiye kwitegurira. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima yuko ibyo wavugiye mu kanwa k'umusavyi wawe Yakobo byose vyashitse, kandi n'ibyo uvugira mu ijambo ryawe byose Mana bizoshika. Ubu turindiriye ivyavuzwe ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu Mana yumvirije iki cigwa, umuhe umutima wo kwizera kw'ivyavuzwe bizoshika, maze yitegurire ukugaruka k'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Abanze uyu munsi amwakire nk'umwami n'umukiza wiwe, kuko abamwakiriye bose aribo bazomusanganira. Senze gutyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garuke ngaha, naho ubutaha mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.